Umwe ndababwira ati ni ikiganiro twakoze yari mariage y'uno musokuru n'ujya madami wawe. Bamwe bavuga ati oya ngo ni comédie. Il y a ceux qui ont dit que c'est la comédie. Ah oui. Alors que c'est vrai. Maintenant, je vois dans ce moment que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Madame aragu. Bavuze ko madame azogucirita maga. Ah oui. Arabigira no. Il fucirite. Il fucirite. Ah oui oui. Comme il faut quand même. Urumva Marene yavuze ati vuga mutama kuzomucirita uzomucamaga. Yego mwarabikora arabikurikira. Arabikora neza. Me hari abantu baguma bavuga hariya gusasa ngo mutama ngo azobishobora. Nane taweza kazi natumika sana kidogo ni kidogo urayenga nyene jamutama nyene jamutse kidogo naimche mvuye kuramwira ndakubuze tuvuye muhira twari tukuvumbuye twari tukubise umuvumburo nakuzaniye yuzuye bayigurisha ngaha icane muzurize Bernard ngaha muzurize mutama yubahwe bakuzurize baguhereze witagatira ko dagaheza kigwa no mukama yetse Kristo aguma bongerereza umugisha ngomeriza aho ni sawa shira ngaha muhereze baguhereze bujuje raba batereke ku meza kugira ntibave bicangana. tugiye gusuza rero wamuvye afise imyaka ijana no hari ico wamuvye afise imyaka ijana igatara umwe yagira mariage numva ngo inongo barakora mariage ngo bakagira no ku taxi fare abandi bakagira ku mamoto igatara muri ya mariage Papa twari twaje bamwe barahariye muzee namubwiye ko ndoza kumuraba tube duke ariko tube tuvuye ku mutima tuno tumesa ndazi ni yadukubita muri bya biharage na ya mateke n'igitoki zo bari byiza cyane benshi barahariye ngo na makomete no singiye kumusuhuza wagize mariage ndabe yuko akazi kagenze neza na cyane yuko mutama yambwiye yuko aza kugakora neza. Murabona ko nahamenye inzira zo mukayanza igatara nazimenye. Hari abantu bo hanze benshi bambwiye ngo bari bakumbuye ibitoki nkibi inye ye kuraba wa mutama wacu tugira tumuvumbure twamuvumbuye ndakajya ibijumbu biryoshe aba dusanga bagiye kurima abantu bibujumbura mutazi ibitoki kiba citse igitoki ibitoki bimeruko nyene ari abatazi ko ibitoki bimeruko sogo si hari no harugaye basha sogo yagiye basha mtama harugaye mtama muze mtama ayuko na mafuta ndayasubiza inyuma se oya mzee se yugaye odi Wakunzi wa Star TV jewe amavuta ndayasubiza ibujumbu. Yabarona hano nayamanika ngaha hejuru.
twari tuvumbuye wa musaza wa mutama wacu dukunda cyane na cyane cyane iyo ngiye mu ntara ya Kayanza sinigera mva yuko ntamusuhuje aho nari nagiye ndamugemuriye ni duka ariko kuri jewe ntago mbona ari duke mu gihe tuvuye ku mutima umutama twari tugiye kumuvumbura na cyane cyane tugira umuvumburo wo mu Kirundi ariko twagerageje kumubura turabaza ababanyi ibibo batubwira ati ujya mutama ari hariya ku mabara kunywa kamwe rero tutati dufata urugendo rwacu tuja kuraba umutama wacu yagize mariage afise imyaka murayizi none abantu mumaze imisi mukwigana ibiganiro bica kuri Star TV 257 reka tuje kumuraba hama mubandanye kudukurikirana ikiganiro twagiranye nawe na cyane cyane muri gwa rukundo nyene dufitaniye kuri Star TV 257. Mademoiselle. Alors, comment est la situation actuelle? Simple. Pourquoi? Vous prenez de la bière là? Non, c'est indigo. C'est indigo. Monsieur, ça va? Ça va très bien. La vie d'être avec la fille, la femme comme ça. C'est bien. Ça marche? Ça marche bien. Oui. Et les travails sont beaucoup. Bien sûr. C'est ça. Mais ça va bien. Ça va bien. Tu vois que nagarutse? Oui. Meze neza ubona ko nagarutse uno musore ifatira telefone. Amaji kugira nyene tuyatore nyene tugafata uko. Ça va? Zanira ayo mavuta. Amenez-moi de l'huile ici parce que monsieur mvuye kuramwira ndakubuze tuvuye muhira twari tukuvumbuye twari tukubise umuvumburo nakuzaniye amamesa amamesa uzokubita hariya mu kijumbu kugira ikijumbu kimererwe neza. Merci beaucoup. Umeze neza ariko papa? Urabona ko ndagukunda? Tumemeje. Bujumbura? Vere Kayanza. Ziwaze papa. Umeze neza ariko? Wewe. Okay, abakunzi ba Star TV barabonye kina kiganiro, barabonye kya kiganiro. Amvutse pita sojo. Oui. Barabonye kya kiganiro bavuga ati ni mwubake rugume bitubingi sana. Oui. Je peux te remercier. Tu es en train de boire la bière là? C'est la bière indigo. Oui. La bière de Après-midi. Oui. C'est bien. Parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'aimes pas la bière qu'on fabrique là, Braloudi, comme ça? Braloudi, ici, il n'y en a pas. Pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Merci, Janet, tu peux. Si tu la trouves, on peut la boire. Oui. Okay. Je navuze ati uno musokuru wanje sinzomwibagira. Urabizi ko navuze ko nazokwibagira. Urakotse. Bamwe ndababwira ati ni kiganiro twakoze yari mariage y'uno musokuru n'ujya madami wawe. Bamwe bavuga ati oya ngo ni comedy. Il y a ceux qui ont dit que c'est la comédie. Ah oui. Alors que c'est vrai. Maintenant, je vois dans ce moment que c'est bien. C'est bien? C'est bien. Madame aragu. Bavuze ko madame azogucirita maga. Ah oui. Arabigira none. Il fucirite. Ah oui. Comme il faut quand même. Urumva Marene yavuze ati vuga mutama kuzomucirita uzomucamaga. Arabikora neza. Me hari abantu baguma bavuga hariya gusasa umutama ngo azobishobora. Nane taweza kazi natumika sana kidogo urayenga nyene jamutama nyene jamutse kidogo pana vy'umujene byo mutama pana byamujene na mama na madama akavuga ati mutama respect wanshikanye hariya ingozi abujumbura. Okay, nyibutsa kazina wari watubwiye. Mapera ni Rohoka Bernard. Oui. Combien d'âge? 70. Avec son épouse c'est 38 ans. Okay. Reka rero umunsi mwibarutse umwana genzo cingaruka. Muzanye ikintu bita waratebye. Ahubwo uragaruka.
urazogaruka kundaba rero je nzoguma naje Bernard umujama wanje Yombo. twikundaniye Sawa, uwo brother sawa. wanje turakundana nico gitu azi kuvuga ujumbura nkaza kumuraba umukobwa wiwe none azomumpa sino nico tugira mariage oya umugore niwe turi yo narinzi ngo urafise nta munsi kuri wewe ufise ni benshi mbere n'abazungu Yego. baratagase neza none urabampasi hano nsigira n'ibihumbi 100 mbe ndajya basa nk'ujya mukobwa tubona hari inyuma yemwe kujya nyene okay nibisupusupu okay uko biri kose reka ndakwifurize urugo ruhire naciye hariya muhira ndadodora ndabura umuntu anyugururira nsanga harugaye ariko kagufuri twari duhejeje gukora hajya nyene hari umuntu yambwiye ati namubajije ati none yagiye kunywa ego none ari kumwe na madame aha ngo yo musiga yari umuntu uze ari guteragira ibiharage ariko ngo samutime ngo kenshi ngoma muri kumwe yemwe ngoma mufatanye nyene neza tujuru atujuru okay awe ni sawa we aho ni fresh sawa sawa reka imana ihezagirira hajya nyene nta bintu warose umbaze kubana bakunda kuvuga ngo umuntu agize mariage ari ibintu aba yarabuza caronka nk'imigisha kubera azanye moyambiri j'espère le bon Dieu moyambiri urayumva icarico ibiya moyambiri uko biri kose Bernard papa wanje sokuru byabaye ngombwa ko mvi Bujumbura nka Star TV nk'ikiganiro twakoranye bwa mbere baragikunze cyane ko turatamba barabibonye hose biri yego ubure barandavya hose barakubona turakaze aha hose aha you are superstar uri umustar uri umustar numva ko abantu bakuzi isi yose yarakumenye ikiganiro kimaze kurabwa n'abantu 2400 umva atari benshi ni benshi cyane nani ibyo bibereye baza kubibona gute navyo ndabishirako urabishira saba abakunzi ba Star TV kintu bagufasha nka Bernard bazonzanira rero amafoto y'ibyo twagize amafoto ninagaruka nzoza ndayazanye nze nereke madame arabi uko byageye okay aho ni sawa hari abakunzi ba Star TV bari inyuma bariko baradukurikirana ba televiziyo ya Star TV n'abanyene ngaha barimwe n'agasiyano ngujya nta numwe atari n'agasiyano harimwo ubwo biri kose barashaka kumenya basuza aho barega baraza kuraba nimba ari igihumbi baguhereza urabona ko biriko birinjira biriko birinjira baraza kuvyumva kandi bariko baranatufilm murabibona kamera ntibibona hariya okay urababona okay ndashaka basabe mu rurimi rw'igifaransa kubera ko usanzwe unaruzi cyane ati imana bahezagiraho muri hose mwese mudukurikirana abarundi mu bihugu byo hanze respect mu bandanye mufasha abarundi biwacu mu gifaransa wenda azi ku kazi pap bon que le Dieu tout puissant qu'il vous bénisse tout partout où vous trouvez je oublié la langue niwakuita kandi kabia kiraza kugaruka nuzi wanyoya kabia ko bwenge buca bukora neza atamwa en petite okay ça va merci beaucoup papa cenda gibujumbu ego ugende n'amahoro ushike n'amahoro Jendo nzokumanza kuraba no musi ndakuzaniye akamesa ejo nzorabanzane basi n'udukoto urakoze cyane urakoze tuzoguma twabonanye papa ego emwe no kuri kujya nyene nakubwiye ntarambwerera umukuru w'igihugu andungekere n'akantu hari abantu baguma bahara ngo si mariage ni comedy ari mariage pipipi bavyumve tugira kuma moto pipi ego cyane emwe nuko byagenze emwe na mutama namushikani n'indanisha sha mutama wanje na mutama umubwire aterega arashonje ego je nagaruka nzokuzana n'uturutungaye tw'umuceri uragaheza gikwa n'umukama ngunda kwinjiza ino Yesu Kristo ego kabisa aha niho turunywera Tony ndamubwiye ko nibagiye igifaransa mugabo ndakizi urakizi nzokigushirira ko kiza nagiteguye yego kari bure wicare mutama merci beaucoup okay abakunzi ba Star TV mwabibonye moi je m'appelle Chris aka Starboy moi c'est no c'est Starboy agarera ko yagutora Starboy
Star Boy. Ya, je m'appelle Star Boy. Sawa. Okay. Star Boy. Bernard. Bernard Ça ntiruhoka. va? Hano tunywera kakako. Urugu yuze bayigurisha ngaha. Icana muzurize Bernard. Muzurize Bernard ngaha. Muzurize. Mutama yubahwe. Bakuzurize baguhereze. Witagatire. Kora gaheza kigwa no mukama Yesu Kristo. Aguma bongerereza umugisha. Okay. Komeretsa. Aho ni sawa. Shira ngaha muhereze. Baguhereze. Bujuje. Raba batereke ku meza kugira ntibave bicangana. Aho ni sawa. Okay, reka renda gusezere papa, reka ndaguha chance. Urazi kuntu batanga chance. Kumwe bagira. Paf! Oh! Wewe, reka rero tugenda abakunzi ba Star TV, abakunzi b'igatara, abakunzi b'abanyakayanza banshigikira kuri Star TV. Maranda yaguha amabuce naho ngiye. Uba mwita Bernard. Nibyashika ngaho onye yatoye akadeni nk'aka 200 uzoca telefone ndakariha. Wavyumvise utora ikaramu wandika kanimera ahantu. Bernard akeneye kunywa uzoca unyandikira message umbaza ati ntajewe ntuzeye. Mitsonomera. Abari cenda zi. Okay. Zandike ureka zandike kugira niwaza ukeneye agacupa azocambwira cyane murungikira kuri limikashi. Naho ko barakayeri. Je nzoguhereza. Ego nyakuru. Usijari cyasho. Muragaheza. Turacari kumwe andika 69 730 30 150. Wewe abuza yo kunywa uzoca telefona erega sokuru wawe yabuze ayagacupa. Cenda kurungikira kuri limikashi. Wavyumvise? Sawa. Bernard. Bye. Bye. Sigara amahoro rero. Amahoro namwe urugendo. Okay. Gatara hoye. Gatara hoye. Bernard agiye kuzaranywa ku buntu inzoga jewe. Jenzo za ndakora umuti. Mutamarega mutamarenda mukumbuye. Telefone zozanwa kamwe ku munsi. Wowe tuzovugana nta kibazo kugira ibintu bigende neza. Ego kuko ndakenye. Ndakenye. Okay. Ubwo biri kose reka ndagushimire ndabona hari abantu benshi. Ego nacyo nakomye amashi. Mutamara batera inkuru cyane. Busori yara ebana. Nizakijambera arazana. Asigaye umunsi mwe nzenda kuzani. Dobikora. Sawa. Je nagaruka nzokuzanira ikirato. Ego mupye. Kimeze nk'ikici wanje. Ego. Urakibona? Ndakibona. Oh, kicu kwitamwo n'ukuguru. Ego. Chaki mwari wambaye kuri mariage. Ego. Ukibona? Ndakibona. Okay, abakunzi ba Star TV nibaza yuko turangije. Natumvise duhaye umutama shaje atanga uva fisi. Ujya ntanga uva fisi kubera. Kandi urabona ko yagize mariage. Ubundi mutamazo kira mariage azoca ntumira cenze. Murabona ko ngumanza kumura? Mutama wanje yabaye umustar isi yose biramuzi. Abakunzi ba Star TV 257 you have the best exclusive news now turi ahantu bita igatara mu Kayanza ni Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Love in Town, Mr. Home n'andi mazina menshi atandukanye bivanye n'ibiganiro bica kuri Star TV 257 ubu nabaye umwana w'igatara akabeho urabona ko ari kose nzoza ndaza kwinwera urwagwa ngaha kwa Mutama twagiye twende cameraman ndabona n'ibintu by'amanu zenya ibitunguru ngaho hasi ni fresh